sawa sheri. Aya masaha ko ari wambwiye none we kurarayo. Nkumva iyo ugira ikibazo byari kugenda gute? Baho hanze rero kandakugururire. Karibu. Sheri karibu. Shumshanya na lisenzi. Ko atabona shira sitara. Sheri. Ni Clarisse asigaye ngano. Sheri nawe uravurugana? Joro ryose umuntu uvuye muri dushe dusubireyo. Uvuye muri dushe bwa dusubire kandi. Sa Mama Clarisse sijewe. Mama Clarisse sijewe. Kondarota nibiki wa mugore ndakubaza uri ngaho ukora iki? Mama Clarisse sijewe. Mama Clarisse sijewe. Eka sijewe. Ndikumbaza wewe. Sinzi ngene yaje Mama Clarisse. Sa uri ngaho ukora iki? Ni mu rugo iwawe? Wowe urinde. Urinde umbaza unsanze mu cumba izi saha. Ubu ni sangapi? Raba ni sangapi ndakubaza. Wewe urafise uruhusha rwo kumbaza ndi ngahe zisankande. Wamgo urafise cyangwa wewe? Ndakubwire nimba wagenze nyinshi. Kubwiye ntakubesha. Ndakomeka mu waramenyereye. Ngaha suko. Ngo urinde utumwe nande ukora iki ujeje iki kugira ngo usange mu nzu mu cumba zisa. Ndakubaza sheri nibiki? Shaka sigurira Papa Clarisse sigurira. Navuga ngo teri yosema Sina muzanye. inde sigurira Papa Clarisse. Papa Clarisse nukuri uramara maji madame. Oya umvirize ndakubwire ugira ico uba ntumporeko madame ndakubwire ntumporeko ndakwiyana ndaba imbaga aha ndakubwira biragukomerana mu mwanya ndagusatura uri wawe biragukomerana ushasa utuye umbwire ico ukeneye cyose mwituze ninjiye ahagute ndakomeka ntubandanye warihe kugira ntunjejwe ntunjejwe kandi njejwe n'ubwo bwawe aho njyama ntunjejwe ngo ni wawe nimba wamenye usanguriza abandi no musi ndakomeka je ubwanje hewe ndakomeka ndakubwiye shira ndakwereka ya imishati yose ndakubwiye ndakwesha oya suko ni wawe izi saha tahira ku mugabo izi saha ni wawe warihe n'abandi bazoza niyo washishikara utahisa nk'izo winjira ku mugabo. Urabona ugiye wabona urashitse kwisimbo y'inuma. Reka ndarugusigire genda uko ndabitaye nawe kare wari urufise.
yatevye. Ariko mana usigo muhuma ni buba bunini. Pera mu nzu wasemawe. Nakubwiye ko ushikira isimbo y'inuma. Ubu uzorinda udasubiye kugwinjira hose. Genda mvira mu nzu. Twara niyo sandarusi ya mbega vyari ivyo gusa waruvize muri. Ariko mana genda wa mugo mbega yemwe. Kamunuza kamumaru mubabaro naimani takuru mundu naimani tokita naimani tokuru mundu naimani tomushita ezamu sa iki ni muri rero cyane amafaranga yarasyo nasize hajya nyene yarasyo yabijya yego bijya byana byari iki hazosange byarahwereye n'inzara hajya uzoca ugenda uyagiremo amambiyasi usubire abana bicwe n'inzara ntuzove wose nagusigiye farari ngaha hanze tugomba tuvugane ukuntu bamperekera hama genda umpangire bijya bintu byose uheze sange uhejeje ubu nyene ndaje kwihindura ngoma mvugane na Francine ari ngaha hanze ashatse gusiga ndabikubwiye nyarutse ubu nyene usanga mejeje niko indege sayendwi izobihagurutse ikantanga wihende meze kuvugana na Francine umura n'aya mabenda yahevye hamaje amafaranga yaraso uzoya kujere mpaka imeze 3 ahetse ntubaze saka ndagupanga izo mpuzu sawa reka ndamurabo ndazica zose makati nyarusa uko wari warabiteretse mbega shaho ko ataranyitayeho nyiteho rero rero bunda hari se aho ntaba ntubabara ku mugongo oya kubanza nikuse oya bandana kishirigira neza kwanza hazira heze turaye ku maboko na yahira ngaha hora nkibi byari byamaze kurenga urugero none uwarihe wari urindiriye Nesiko sajya niwe wari nawe sinarinda ha urareba kare hakaba usharekana nako abantu mwari mwaragoye no kajya wari wakagiye ko bigeze gute ko ari hahandi nyene abantu bari wari imiti ariko shana ukuri kita kagabo burya aracafise ijambo kubera urazi ko divorce taraye hana cyabara murantangaza urasimbwa n'umutima uri ngahave amafaranga ni cyakora icyambere no nkujya muti wakoze ari nzafatanwa umugore mu nzu hajya hari jambo bagisigara humura byose bizogenda neza ariko urumva ko divorce n'ubundi racakenewe ntacyo nivyo si bisanzwe uzorabe ndaguhe telefone ugaterefone ukabaza ingene divorce byogenda hama nikavyura umutwe nzokwereka amafaranga ahubwo ndibutse uzosorora abacamanza hama bayiduhe vyoroshe gusiga uciye ubwenge nani uwo muti niwe baragowe sha betumbe bebena ubona ko kumva karacari gato zoba musa yazosana kwawe tumugira amahereni ntase umukobwa azovyigirira wenyene ntiyakura nowe ninde yakugiriye mama
nawe nyina wiwe bibazoca mugiye oyaye ubu mwana arafite uburenganzira bwo kwikora ico yishakiye ntacyo tubireke kwanza ntasibwe n'umutima harya ntiwaciye neza aka gahereretse kwanza ndakurya muri repantasi. Okay. Karibu rero. Merci beaucoup. Wagiye masengesho no munsi. Wahombye vere murengana ingoro y'Imana kamandanya igende. Uri umuhombe. Ntabwo byangoye karaje kuraba mwene data. Abona umunyamahirwe kwa Imana yampaye kwanza kava muhira amahoro nkashika ngaha muri ugo rwanya amahoro. Okay. Abona avuga ati Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko bisanzwe je naryohe nijya ntahe yanyu yaramfashije nubwo ikintu kishaka kuba kibi ku muntu cyashaka kuba no kurikiza ku muntu kandi kikubaka uyu nuriya bya nta yanyu yaramfashije vraiment kandi kuba warihanganye imyaka nk'igiye yose uri mu nzu ya wenyene sinzi ko nabivuga ahubwo uri igiciro kinini n'ukuri uri muri bake bawushaka kwihangana imyaka nk'iyo yose umugabo akabataka mu nzu ya wenyene ama ijya ntahe nivyo warayumvise nayivuze kugira yubake abakiri nyogomba canke abacitse intege kugira bakomeze ariko nukuri ubu mfise amahoro nta kibazo mfise ubu ndarya utwo ndiye nkaronka wundi nyugu turyamane ariko nubwo ufise amahoro yawe wenyene usanga bigoye kuba mu nzu ya wenyene kuba mu kizu kiza nk'ukunye kinini nk'uku uri wenyene oya nta kibazo oya ntibikwiriye n'ukuri nkuko uri mwene data nk'umuntu nyene wo muri egize umuntu yiyubaha twubaha kandi yifata neza nkawe sinzi nuko nabivuga nese uri umuntu w'igiciro kinini kuri jewe kandi w'igiciro ku Mana no ku bantu hajyanye imbere kuba igiciro ku Mana no ku bantu kuko Imana ntizagutera mu ijoro ntizakujyana mu ijoro n'amakuru uzokumwa n'abantu hama Imana nayo hama n'ukuri ndibazana kuri nta kibazo mfise ikibazo mfise nyene nuko uru rugo atamugabo arutahamo umugabo ikintu kimwe combera umuzigo nk'uwo nari mfise nkiraragutse nuko ibindi byose n'amahoro ko nayo yabafashije numva nta ngorane turamahoro n'ukuri kuri nanjye ndaryohe kwa n'ibintu nk'ibyo ko byaragiye nagenda nubwo ujya atari Imana yari yakwandikiye kuko hajyo umuntu yagiye bisigwa ko Imana hajya ikintu cyose kiba Imana ikizi cye ku bwanjye nabonye ko bitabereye kandi niyo mvisemo yuko nubizinyateye ko shari kumbira nk'umukunzi namba byo kunda yewe wamuhungu urazimbitse mbe uracyari umusore ya umusore birashika ukaba utumvise ntaye neza jewe ndi umumama w'abana bane nayumvise ko imaze kumva nk'umuntu yaciye mu bikomere nkawe cyangwa yuko ari ariko nkuko bisanzwe jewe abana muri iyi hari abantu benshi cyane hari abamama hari abakobwa hari iki ariko numvise ko nohitamo wowe kubera sinzi kuba mu nzu ya wenyine numvise ari ikintu gikomeye cyane kandi n'igikomeye hama nukuri urakoze cyane sino kurwaniriza icyiyumviro ariko ivyo ndumva muri jewe nta n'ikibanza numva n'ubuya cyambere kimwe umutwaro nari mfise wari wo kuronka aho kandi ntayo yaje ndibaza warayumvise nirya nyene ntabiridi busubiremo jewe ndamahoro nuko nokubwira yuko jewe atagisahima cyo kundira kubaka kintu mbafise kandi ikindi naco urubura cyari muto nanje ndi mama w'abana bane sinumva ko hariho n'umugabo yaza kunderera abana sinumva nta n'amashatse nkifise icyambere kimwe sindibuje ku musore nta musore yokwemera gutwara umugore w'abana bane kandi naho yokwemera naho zingorane
kandi ikindi nacyo nta mugabo nta wundi mugabo afise undi mugore ntujyako kuko ni hamwe nimba yo banapfakaye bafise nk'abana nka bane afise abo bane nkakubitamwo abanje bane bakaba 8 ni ukuvuga dukundanye jewe n'umugabo wanje abana bazokama bari mu miryango sange fise ikibazo muye n'icyo ni ukuri genda uronderera ahandi ndumva yuko menga uba warankunze canke ufise impuhwe z'uko menga nabambayeho nabi abana si ikibazo je nagukunze kandi abana nabakunze ibyo si ikibazo. Okay, nimba ibyo waravyumvise ni kuri mwija korari yanyu nabonye harimo midemo nzizi bebe byongera abakobwa mupirana oya reka kwirigurangora no kuri reka kwirigurangora jewe nta bintu by'abagabo numva mu mutwe wanje biri ngenza ni gapo nakubwira ikintu mugiye kwandaga oya rindira gatonza ni gapo maze mubwire basi nka 5 minutes basi tuvugane rega nta nakimwe turagera turavugana reka oya icara basi tukuvugana ibyo ngibyo kufisa abana si kibazo nange ndakundi tubyara abantu tuzobyara ibikoko sije hama rero kuba nakurondeye ufisa abana icyo niyo nyo bintambamye kwera nanje nabaye umwana kandi arakunzwe kuvuga yuko naswe ahubwo bajya tuzobarira mu bandi tuzobyara bazaraba bazarayo wanje iyo nyo bingora sije rero ntacyo ujya hasi ujya hejuru ndazi azobyemera uvuga ngo umugabo yamubabaje cyo nshikana muri iyi nzu nyine ahubwo jyewe nongeye sumuke gapfa gipfuye iyi nzu nkizana mwakana vrema tuwa ariko ntacyo none mana kubera iki wemera ko ibi byose biba ngerageje kuraba ubu mugore nkaraba nanje nuko meze nkaraba n'amagorwa nduhiye mu rugo rwanje ndabona umenga wari kumpa umuntu afise umutima nk'uwo hakiri kare kuko afise umutima utandukanye n'abakobwa ba kino gihe cyangwa n'abagore ba kino gihe ibyo azira ntabwo nubwo ari amafuti yiwe ariko gamana kubera ko ibi bintu utabikoze kare umpuze n'uno muntu hakiri kare ariko ntabwo uno munsi byoba byo kwitwa icyaha imbere yawe nta kundi mana ni wowe uzi byose mana ndagushimiye kuba warangiriye ubuntu nkaba ntakirara mu barabara ariko gamana ugenda gute ukabwira umuntu ko umuhaye amasezerano yo kuzokubaka urugo ariko ntagubake mana biragaragara yuko undi hafi ariko nta cyaha nakoze cyotuma umenya mbega ko uyu mugabo Innocent mbona yari umugabo atunganye ari umugabo yarazi kuroranya iby'urugo ari umugabo naje umutima wanje urabuka nezerwa kubera ko utaretse ngo mbane nawe mbega mana nk'uwo Innocent ntiwovyemera akaba ariwe dupfuma twibanira ko nzi ufise inzira zirenga igihumbi